nta kinyoma kirimwo, nta mutegetsi n'umwe atazi ivyanje. Uwo mbonye wese nisunze ko yomfasha ndabimubwira bigaherera muri rarante. Nyakubahwa maze gutelefona n'abategetsi benshi, ndose inimero bakambarira ngo uyo gufasha, ca ndamutelefona. Na première visi naramutelefone Gerve ndirako buca, naramutelefone ndiheba ndiyakira ndavuga nti bashake banyice ndamuhamagara. Uwo mukenyezi mubona yitwa Kwizera Nyesi canke Anyesi. Aba mu ntara ya Bubanza, komine Musigati, zone Kivyuka, umutumba ni Kiziba. N'umudamu agendana ubumuga kuva mu 1997. Nkuko mubibona agendera kuri bekiye kandi afise icuma mu kuguru. Avuga yuko yamugaye yiga mu windwi kandi akaba ari naho yaciye ahebera ishure. Ariko rero ngo naho yahevye ishure yaciye araba ukuntu ashobora kwiyungunganya kugira ngo abandanye abaho. Ngo hagati ya 1996 na 1997 yarashoye ibidandazwa vyiwe, ngo vyari ibidandazwa vy'ivyo kurya, ngo yarashoye imyumbati, yarashoye ibitoki, amakara n'ibindi. Ngo yakotesheje imodokari zibiri acarabishora. Ngo mu gihe yarabishoye rero niko guca afatwa n'abagwanyi b'ico gihe, akaba ari bo bari ku butegetsi kino gihe. Ngo baramufashe ivyo yarashoye vyose baca barabitwara. Kandi nawe nyene ngo ntibamusize aho, baciye bamutwara. Ngo bamaze gushika ku kirindiro cabo. Ico kirindiro catwagwa na Koloneli Manase Nzobonimpa. Ngo niko guca rero bamuha amaresi bati tuzoguha amahera niyo twatsinda. Ngo acataha yifumbereje ngo ivyo bifungurwa vyari bifise igiciro c'imiliyoni 2. Ngo arashika muhira yigana ingene vyamugendeye. Ngo haheze igihe ari ngaho ngo baca baraza bamuzaniye ikete ngo baricisha munsi y'umuryango. Ngo bamubwira bati adatwaye izindi ndya bazomwica bamwicane n'umuryango wiwe wose. Ngo se wiwe aca ariyungunganya amuronderera akandi gatahe. Ngo aca agenda arasubira arasuma hanyuma aca arabashira ibindi vyo kurya. Eka ngo nico gihe baca bamuha amaresi bati nugende tuzoguha amahera niyo twatsinda. Ngo za resi aca arazibika, ngo ni resi zariko amahera angana n'imiliyoni 4,800,000 arenga gato. Nuko wacaza araguma ngaho arasubira ararindira ngo gushika mu 2005 abasenedefdd bavuye mw'ishamba. Ngo ico gihe yaciye avyiganira umukuru w'umugambwe mu ntara ariwe yitwa Ngoragoze Alexandre. Ngo nawe aramutega amatwi kandi amwemerera ko iyo dosiye yiwe izoshika imbere. Ngo niko guca rero amumanukana i Bujumbura diri no kuri permanence y'umugambwe. Aha ni permanence nkuru. Ngo ico gihe umukuru w'umugambwe yari Rajabu. Ngo aramwiganira ingene vyagenze, aramwiganira ivy'iyo dosiye, ariko ngo ntaco vyavuyemwo. Ngo arasubira inyuma, hanyuma niko guca agaruka kuraba umukuru w'umugambwe ico gihe ngo yari Jeremy Ngendakumana. Ngo nawe aramwiganira ingene vyagenze, yatwaye za resi, ariko nawe nyene ngo ntaco yamumariye. Ngo kuri Pascal Nyabenda aravyura iyo dosiye, arabimusigurira, ariko Pascal Nyabenda nawe nyene ntaco yashoboye kumufasha. Aho hose ngo yatwagwa na wa mukuru w'umugambwe mu ntara, uwo nawe yaramufashije ibitari bike kuko nawe nyene yarasanzwe agendana ubumuga. Ngo izo nzira zose zimaze kwanka, umukuru w'umugambwe mu ntara umwe Ngoragoze Alexandre ngo aramubwira ati emugabo ko vyanse reka mfume ndaba ukuntu ndagufasha.
ngo niko guca muronderera akazi kuri centre de sante mugabo wagahembwa n'ivuriro. Ngo arababwira ati none bagabo ko jewe nariko ndishuza amahera yanje nimuvume mumbwirira umushikiranganji w'amagara y'abantu andose matrikire nkorera make mugabo mbe mfise matrikire ya leta mbe n'umukozi wa leta. Ivyo navyo nyene ngo vyaranse. Ngo yavuye yandikira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari hico gihe, ariko ngo makete yiwe ntiyashoboye gushikira umukuru w'igihugu. Ngo ayo makete yagumye muri sekretariya. Eka ngo yavuye agerageza kwandikira n'umukuru w'igihugu wa kino gihe General Neva amwiganira ingene bimeze, ariko ngo ayo makete nayo nyene ntihavuye amushikira. Ngo yagiye aza yumva abantu bo muri presidence bamutelefonye bamubwira bati ico ntigikunda, genda mu ntara umukuru w'umugambwe abari wagufasha. Gushika n'ubu rero murumva yuko ikibazo ciwe kitarakemuka, kandi ku bwanje numva ari ibintu vyumvikana. Tumubajije duti none ko baguhaye akazi aho ayo mahera ntiwobuza wera yahembwe yose uza waramaze kuyisubiza? Yatubwiye ati jewe natanguye akazi mu 2008 mpembwa amafaranga 20,000 ku kwezi. Ati ubu niho duheruka gusaba ko botwongera, ubu duhebwa 40,000. Ati none ayo mafaranga nk'umuntu yakoreye umugambwe ateregana arakoreye umugambwe. Ati iyo ntabagaburira igihe bari ku rugamba, ati kandi nkabagaburira mugaye. Ati hari naho batari gushika aho bashitse. Ati kanatsinda hakora munda. Iyo batari gufungura kumbure ntibari kuduga imisozi nk'iyo baduga. Ati kubona ivyo vyose vyarasenzwe birambabaza. Imvye n'indege irasha na kare naragowe kazima ntariko ndabesha, vyaciye ahantu henshi naho bobabaza nuko Rajabu sinzi kagifunzwe, Jeremy Ngendakumana naramuciyeko, ayo maresi yanje nayo nayadepojeje kuwitwa Pascal Sesema Pascal, niwe yari umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD. Aho sindiko ndabesha, niwe yaciye yakira ayo maresi ndungitswe na Jeremy Ngendakumana ndi kumwe na Goragoze Alexandre atwara umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza. N'umuvyeyi Alexandre ni wangejeje ngaha no kugira ndonka ko karaka kampa gasabune. Umuvyeyi Alexandre niwe yafashije kazima atakinyoma kirimwo. Umuntu atwara umugambwe ubu ku rwego rw'igihugu reveriye niwe ntashoboye gushikira, abandi bose narabashikiriye. Nyakubahwa ushima ntabesha, Nyabenda Pascal atwara umugambwe kuri Permanence Bujumbura nari narahagize nko muhiri wanje, nirigwayo nkakwa kurarayo, yiyumviriye akagira ikigongwe yarampitike rintahana. Umunsi umwe abonye naramusesemye aca mbarira ngo twandike ikete, ngo twandikire umukuru w'igihugu, yari nyakwigendera, tuca turandika ca ndasinya, aca hamagara umuntu namba yari umushoferi, namba yari inki ararimuha ngo yitware kuri presidence. Anyishuriza ivyo vyahereye iyo, sinigeze menya ngo ikete ryarishuwe canke ntiryishuwe. Nta kinyoma kirimwo, nta mutegetsi n'umwe atazi ivyanje. Uwo mbonye wese nisunze ko yomfasha ndabimubwira bigaherera muri rarante. Nyakubahwa amaze gutelefona n'abategetsi benshi, ndose inimero bakambarira ngo iyo gufasha ca ndamutelefona. Na première vice naramutelefone, Gervais ndirako buca naramutelefone ndiheba ndiyakira ndavuga nti bashake banyice, ndamuhamagara aca. Jewe ntawe ntaratelefona, jewe ni nimero y'umukuru w'igihugu, sinzi ko bampazo canke bampazi itarizo. Ndamaze kuzitelefona k'inshuro nyinshi bakanyitaba,
nkashikiriza iciyumviro canje bagaca bambarira ngo turabishikana. Ariko inimero ntakekeranya ko ntihenze, inimero yigeze gutanga mu Rumonge ca gihe ca kayisukari n'isima, yavugiye kw'iradiyo avuga ngo banyagihugu ngiyi nimero yanje ndayitanze, aperi isanzwe muzondonka na WhatsApp muzondonka, iyo nimero ndayifise. Ndayitelefonyeko ntibitaba, mugandungitse audio bakasoma, nandika SMS bagasoma, ariko ntibanyishura. Aka kantu rero turamaze kukabwirwa n'abantu benshi ko barondera izi nimero batanze abategetsi, bakarungika ubutumwa bakavuga ivyo bipfuza ariko ntibaronke inyishu. Aka kantu abategetsi barakwiye kugakosora, ni kabi cane. Rero nciye bugufi kugira iri jwi ryanje ndaguhaye rigeraho rishitse nyakubahwa, burya aka kagohe nagakomewe n'uwundi muntu wafashije. Ego uhezagirwe muvyeyi, uhezagirwe, Imana ikuja imbere. Umukuru w'igihugu niwe nkeneye bimushikire, yumva yo nagowe narakoreye umugambwe ndikimuga. Uwo mudamu ati turetse jewe natwawe ibintu bifise igiciro kingana n'imiliyoni za baba 5. Ati hariho abantu bafashijwe n'uwo mugambwe batigeze bakora n'ivyo vyose, ariko ubu usanga barubakiwe amazu, abandi bakora ubuzi, bafise za matrikire, ari abakozi ba leta. Atariko jewe vraiment ntivyumvikana ukuntu nofatwa uko kose kandi narabafashije gushika iyo hose. Wewe avuga yuko asaba ibintu bibiri gusa: kuronswa matrikire, agahembwa na leta. Ati naho yoba ahembwa make mugabo akaba ahembwa na leta, ati vyomufasha. Ica kabiri asaba kubakirwa nk'uko bubakiye abandi, nk'uko bubakiye abademobilijwe. Akarangiza avuga ati tugira amahoro ya Kristo. Hari akaririmbo kavuga ngo nimwashika mumererwa neza, mukubaka amazu, mukaronka amasho, ngo ntimuze mwibagire iyo mwavuye. Abasenedefted rero murabe neza, ntimuze mwibagire iyo mwavuye, ntimuze mwibagire ababafashije, ntimuze mwibagire ababahaye ico mufungura mwishwe n'inzara, ntimuze mwibagire ababahaye ico kunywa mwishwe n'inyota. Ubu butumwa rero mwumvise yuko yadusavye ashimitse ko bwoshikira nyene icubahiro umukuru w'igihugu, kandi ivyo avuga nukuri birumvikana. Umuntu bamutwaye ivyo bintu vyiwe vyose bingana uko, bifise amafaranga nkayo, kandi ico gihe murazi yuko amafaranga angana n'imiliyoni 4 n'ibihumbi 800 kuduga. Ayo mafaranga yari afise agaciro. Hanyuma ubu barose vyose bakaba bagaba bakaganza, bakareka kumwumviriza ngo bamutunganirize. Nukuri batamutunganirije twavuga yuko ko barakarenganye ko kugwego rwo hejuru, boba bibagiye iyo bavuye, boba bibagiye wabafashije, kandi ivyo navyo ni gicumuro gikomeye cyane. Turasavye dushimitse rero ko umukuru w'igihugu yotabaranya agatunganiriza umuntu, eka ku rwego rw'igihugu mu mugambwe bagatunganiriza umuntu, kuko batamutunganirije vyoboneka nabi. Natwe ico twemeye ubu butumwa bwiwe turabushikana inibogise ku mukuru w'igihugu, kandi turizeye neza yuko aza kububona. Naho bagabo vyobura amarezo akabura, amarezo arashobora kubura ntibumushikire, ivyo kumbure birashobora gushika, ariko twe turizeye ko uza kumushikira. Butamushikiriye naho uwo muntu wese mu bamwegereye yokumva ubutumwa aze atabaranye abumushikirize, kumbure umukuru w'igihugu amutunganirize. Tugira amahoro ya Kristo. Namwe nimuvuge muti naganze Kristo. Reka rero twibanirize rwa rugendo rwacu, maze
tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.